Ibintu bijanye n'agateka zina muntu nivyo bitanga ishusho ry'igihugu mu makungu. Nukuvuga yuko indongozi aho ziri zose zitegerezwa kumenya ko kubahiriza agateka kazina muntu ari ikintu ngombwa bategerezwa gushira imbere. Impanuro twoha indongozi z'iki gihugu nuko bokwama bitwararitse neza ivy'agateka kazina muntu bakabishira imbere kuko niryo shusho igihugu cerekana hanze. Iyo agateka kazina muntu gahungabanye igihugu kibonwa nabi kandi n'umwene gihugu yumva adatekaniwe. Kubera bategerezwa gufasha umwene gihugu kugira ngo yumve ko anezerewe kandi amerewe neza mu buzima bwiwe, bategerezwa kuraba ko ikintu cyose gihungabanya agateka kiwe cahagaritswe, hanyuma dutegerezwa kumenya ko ata muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko. Iyo bishitse umuntu akakora icaha akagihanirwa dukurikije amategeko, gutyo umuntu wese akama yubaha kandi yubahirijwe.